nitwa Nduwayo Felix nkora ku radio nkuru y'igihugu. Hanyuma imyaka 20 naho atari myinshi simike umugambwe Cndd-Fdd uri ku butegetsi hari imigambi mwari mwiyemeje kurangura haba mu bisata bitandukanye nko mu magara y'abantu, kandi hari byinshi vyakozwe, ariko abanyagihugu babajije baravuga ko hakiri ubukene bw'imiti, baja kurondera imiti bakayibura. Hanyuma nko mu gisata c'indero mwaragwije amashuri ahatari hake, abana bariga ku bwinshi, ariko n'ubu usanga hirya no hino hari ubukene bw'intebe n'ibindi bikoresho mu mashuri. Ugiye kuraba mu inyubako nyinshi zaragwijwe n'amabarabara arubakwa, ariko uciye hirya no hino hari aho usanga abantu bariko baridoga ko amabarabara henshi hamwe usanga ari mabi cyane atameze neza. Kandi ugiye no mu bindi byankenerwa urasanga hari ahantu hirya no hino bidoga ko badafise amazi akwiye, n'ahandi bagisaba kuronka umuyaga nkuba kugira bashobore gukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Mbere no mu mashuri abana barize no ku bwinshi, ariko urasanga hari benshi badafise akazi bakirondeza kumbure ico bokora. Kuri ivyo bibazo byose rero umuntu akavuga ati mbega mu mugambwe Cndd-Fdd mugomba gukora iki kugira ngo ivyo bibazo bigisigaye bitoregwe inyishu, kugira umwene gihugu anonokegwe kandi abone yuko muriko murashika ku ntumbero mwamuhaye. Hanyuma no kubijanye n'uburimyi, uburimyi bwaratejwe imbere, ariko cane uvuganye n'abanyagihugu hirya no hino baravuga bati ifumbire ntikwiye, bati hari haho tutarashika. Kandi bijanye no kubiciro by'ibiterwa njabukamazi, akawa, icayi, abantu baravuga bati naho turonka amafaranga baduhemba ni makeyi ntakwiye, bakavuga bati hoboneka akarusho, kuko biranagaragara hirya no hino ko hari aho usanga hari abariko bararandura icayi canke bakarandura gahawa kubera ko babona yuko ibintu bitameze neza kubijanye n'ibiciro, abandi bakagira fraude babijana hanze aho bibaza ko bashobora kuronka akarusho. Kandi ugiye no mu bakozi ba leta, umugambwe Cndd-Fdd twovuga yuko ari wo mukoresha mukuru ashobora kubazwa byose, ukasanga abantu bidoga bati twebwe naho dukora ubuzima turabona yuko hari hakwiye akarusho kugira ngo umuntu akore anonokewe, kugira akorane ingoga n'ishaka kandi nawe abona icakurayo. None twago ikibazo canje ahanini kwaruko kuri ivyo biyo myidogo itandukanye hirya no hino, mwebwe mu mugambwe Cndd-Fdd mufise intumberi yihe, mwohumuriza gute umwene gihugu kugira ngo abone akarusho muri ivyo bisata byose? Imiti, amashuri, amabarabara, amazi adakwiye, akazi, abarondezi b'akazi, uburimyi, ifumbire, ikawa, ibiciro n'icayi, agashahara. Na hariho wari umunyamabanga mukuru wa CCM yitwa Joseph Makamba Yusuf, niwe yavuze ati no mu rugo iwawe burya ibintu ubihereza rimwe, burya uhoja muhiri wawe usanga byose warabitunganije. Muga ndishura tuvuye he, tugiye turihe? Ujavuga ko mashure abantu ataronka intebe bicarako bose, bavuga uti kera twicara neza, kera urazi ko no mashuri twagiye inyama zo mu makopo, sivyo? None n'amafi meza yitwa Norway, Norway meza twayajya. None wagaburira bangahe? Ega nivyo ari nakubwira, umuntu afise batatu n'ugaburira 10 sico kimwe. Ugabura batatu ikiro cy'inyama na papa na mama bagiye mukirakwira muri famille. Mugabo ufise 12 wari kugura ibiro bitatu. None amarucho yaronga. Uravye igihugu mukoma none ni nka 12 $. Ufashe abantu mu Burundi mu 1985 cyane gusa 1989 mu Burundi hari amashure, mu Burundi amashure ijana yisumbuye yose
na D4 na D6 na A2 byose biteranye mu gihugu cyose. Ubu aya mashure asumbwa n'amashuri yahora mu ntara y'Amakamba ya kera. Kuko intara y'Amakamba ya kera yari ifise amasegondere yonyene atari burunga ya Makamba yonyene yari ifise amashure 115 yisumbuye. Intara imwe iyi muri 18 yari ifise amashuri mato mato 333. Ubu kuva kuri sogokuru gushika kuri Ndayishimiye bari bafise ijya ntara yari ifise amasantere do sante n'ibitaro 80 intara imwe. Muga dusubiye mu myaka yiheze intara y'Amakamba yari ifise ndababwira amashuri yari ifise yisumbuye yari ifise etemu Nyabigina yigisha imyaka 2 ngira oya bararenganya abantu. Hari itabu Gifuruzi Lycée Mabanda Lycée Makamba amashuri 4 yisumbuye mu ntara y'Amakamba. Mugabo urumva ubu twari tugeze ku 115 nukuvuga hiyongeye ku 111. Ibi byose rero biteranije ugacugenda ukaraba mbega 111 ziriho n'ama primaire no yakubwira mu 84 komine Kayogoro ibirometero kwadrata 400 yari ifite ishuri ntoyi imwe école primaire do Kayogoro. Ijya Kayogoro yose mubona iva ngaha ku Mutsindozi igashaka ku Muragarazi epfo hariya kwa Soza n'umuha w'Tanzania. Ubu yarigeze ku mashuri 60 nangahe na5. Umva hariho byinshi nivyo baravuga sinzi ubundi abagije ngo ubumenyi bwaragabanutse yakibagije. Iyo hageze igihe ikintu kigizwe inshuro 10 biratwara imyaka kugira umuntu yipange. Je nagiye muri Denmark mu 2007 ndibura amatara w'intara y'Amakamba muri mission. Bwa mbere bura amatara ja muri mission wenyene barambagije no muri leta baraguvye kunyankira bagira ni munyankiye ncanora ingurane muri banki je nteza kugenda. Shitseyo narabwiye nti ingingo nyeshero mukuru w'igihugu yafashe yuko abana biga ku buntu yatumye mu ishuri ritoyi ry'Igatabo haje impande ya Sosumo abana batondera 800 mu kirase kimwe 800. Kagiye tubona ubuswi bw'inkona bwishi buca buratonda bwose ku ishuri 800 mu kirasi. Uduswi twishi gose tumwe tutoze n'utundi twishi gose. Ndababwiye baciye bamishuri ubwo nyene nagendeye DN Bank Nord yo muri Denmark ikorera muri Denmark, Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie na byari bihugu na Polonye. Baciye bama ati nimba ari ivyo reka tuguhe ishuri. Urumva rero bivanye n'ingingo zifatwa haca haba urugwirirane rw'abantu bigatuma mu misi ya mbere ibi byo kuvuga ngo abantu ni beshi ngo kwicara nabi bizohera. Nico gituma muri leta tuvuga tuti amakomine n'intara zihabwe ubushobozi bavuga n'amahera yo kugira ngo intara yipange. Je ndazi ko mu ntara ya Burunga amaze kuba inama mbega indero twohindura gute igisata c'indero ku buryo kiba igisata gitegura uburundi bw'ejo mu mbona kazoza. Urumva rero tuko turavyiga nko mu ntara muri komine bagaca bavyiga baca bavuga ati twebwe umwana w'iwacu muri komine iyi ategerezwa kwicara neza akambara imyambaro myiza akigamerewe neza. None nivyaba amakomine yose nijo bihindura. Mugabo twari tugifise ikibazo cyuko usanga byose biri Bujumbura mu bushikiranganje
ubu rero bigiye kuza mu mitumba ejo hari hano ariko ndagendera ndabona ibiti vya leta bishika nka 50 ijana ndavuga none mustanteri nk'ubu yo saba uruhusha ibi biti byose twagura imashini zisatura imbaho twari kumena SP ntibosatura imbaho izo mbaho zisatuwe zigazigana gukora intebe z'abanyeshure mbeki ibitari vya leta amashuri ara ya leta kubera iki tuzoca dukora none umva tamaze kuvyumvira ni kuvuga yuko mu minsi iza tuzobwira ikomine yose gura umusumeno wa musumeno w'imashini apana bya bindi abanyagihugu bagira gushika hose bakamena nkabugaye nk'abaterura ivyuma oya tuza no tumashine dusatura tuvuge tuti ikomine yose ifise igitara kigeze hari ibiti byaboreye mu bitara hariya muri Bujumbura hariya mu Gakara ibiti byaratangwe kubora kandi byokora intebe ibiti bya leta ugasanga indani cyaraboze kubera imyaka myinshi kandi twari kugisatura kikava mu imbaho univyo byose nukubishira hamwe amakomine agatwara amadosi mushikiranganje bw'ibidukikije kavuga ati igitara mugomye tugikure dutera ikindi mugomye tugikure dutera ikawa tugikureho dutera ivoka kubera umukaratusi urashobora kuba mu bidukikije ari cumaze mugabo mu butunzi bw'igihugu ugasanga twahombye aho gutera ivoka tugatera imikaratusi ivyo byose ni ibintu bizoza bihindura ingene tubayeho uvuze imishahara nyinshi mukuru w'igihugu ahitse kubivuga ati ubu imishahara izoduga ku gisata kimwe kimwe nta kivunga kubera ari abantu benshi bicaye yarabivuze neza yavuze ati abantu bakoze umwimbu kaboneka babashimire ndazi ico gihe ariko aravuga rigidezo aravuze ati mwege ni mukore ndavye amafaranga mufise kuri konte hanyuma barondera agashiruka bute burya rigidezo iri ku kazi hajya amatara mubona zaracika ibiki hari hizi nsinga twari umuyaga nkuba zaje kera zashaje ubu rero bariko bashyiraho nshasha ni ngomero nshasha ubu rero no kuri konte ya rigidezo usanga ko hariko amamiliyari arenga ijana n'ayandi biko biraza nico gituma bavuga bati bamwe abantu bakore habihiganwa mu gukora hanyuma igisata cyakoze cyane bacongera kugira ikindi cibwirize kiretse bamwe kukumbure leta ngira ngo yokwiga kubera hariho naho wokora bitaboneka hariho umuntu akoze bitaboneka ivana ni service koramwo urashobora gukora muga ntibiboneke mugabo keshi ari komine cyo twari twasabye kuva kera yuko abarimu abaganga beshi bo twagoma komine kugira ngo kuko bakora turababona abicara turababona hariho umuntu twigeze gufata yigisha ngo niwe guteranya rimwe ngo ni kane arigisha hafi amezi nkane tuza kumufata abanyeshuri bose uvuze ati rimwe guteranya rimwe ni kabiri agacoronka ubusa mumbabarire urumva n'urugendo turiko turakora hanyuma ikawa twarabisabye twege mu mugambwe Cndd-Fdd twarabisabye tuti amafaranga naduge amafaranga ntitukeneye yuko ikawa leta ishora ikawa ngivuge ngo yungutse amahera n'abanyagihugu nico gituma mwabonye ubu nyecyo mukuru w'igihugu bagwije kabiri amafaranga ikawa yaho igugwa twavuze tuti mugashora n'uwo mwaka mugasanga hari amahera arengako mwunguka bandanya muduza kugira ngo abarimyi bikawa bagire morale twese turi ku kivi aha ndazi guhagurutse indongozi umwese akavuga ibiti by'ikawa fise twege mu mugambwe George arikararimi bariko imikawa igitega nuko ntazanye ibihitigiri intara zose turafise n'ibitara by'umugambwe ari abantu rero bavuga ngo umugambwe ni umugabo turi ku kivi umugabo turafise miliyoni hafi 2 z'amavoka twateye mu mugambwe Cndd-Fdd kugira dutanga karorero ejo rero mukabona tuguze indege ereko butere mutamuvuga ngo ni nkiyo urabona ngo abantu ngo raba ngo bivye ari gucapa kazi samabavu saya samabavu urumva rero turi ku kivi abantu bazi ku kivi aba bose bashikiranganje abashinga amateka twarababwiye tuti umushinga amateka no gufasha bene gihugu ibindi byuko mu muryango capa kazi kandi bari ku kivi abantu bose aba SP ngaha ubabajije ubavuga ati mfise 10,000 by'amavoka 5 3 aba SP kome bose urumva rero turi ku kivi nico gitozo gatuti umwe wese nakore mugabo kandi burya mu misiza nibaza ko kizoba ari kibazo mugabo kitagoye
abantu bose bagikorera mu ntara n'amakomine nagoma mbwihira abantu n'abashikiranganje bose nyinshi bari mukuru yaragize gusaba ati mutwereke mu bushikiranganje umwe wese icakora mu bushikiranganje bavuge bati mushikiranganje turacakora umunganizi turacakora umunyamanga ntagayezwa turacakora ubukwirikira tuzika musoketiri uye bagire turabe baje abantu barenga ko tutabonye icyo bakora baduge mu makomine baje gukorayo ivyo bintu byofasha n'umwimbo wocu wongerekana n'abantu kagira mugabo abantu beshi abantu batandatu ku mezi imwe bamwe ariko barakora abandi baba bahagaze bariko batelefona bariko baraja kuri WhatsApp none umva zotera imbere gute mu gihe intebe imwe yikira ko batatu umwe hagurutse undi acabara temera mu mabiro y'abandi gutera inkuru uko atera inkuru niko anebwesha abandi bigasha bicika ingorane urumva rero reka duhimirize abantu bakore ivyo bababwiye bavuga bati naka akora iki niki aba nabo barenze ko nibaje hajya bakore twaravuze gukwiragiza abarimo n'abandi bakozi hirya no hino abantu baca batanga uvuga ngo tuko turasambura ingo je nababwajije none ko mvuga ngo dusambura ingo izabasoda ko zubatse umusoda usanga umwana n'umugore bibereye imakamba umusoda akorera ku mukoni muyinga mu ikambi ngarurubatse mugateka abasivile tugomba kugumanako ugasanga no kuvyara byace bigorana twavye intahekana kubera abantu baguma bari hamwe kubera ko bamwe batoja gukora umwe agasigara akora ngaha ubundi akaza gukora hariya mukaza murabonana gakeyi basi urumva rero n'urugamba mugabe izokunda reka twese tugende mu makomine yacu tuvukamwo mu mitumba tuhahindure ibi byugumi bujumbura nababwiye izi ndongozi zacu turi kumwe tuti muhira niho hambere mukuri imihezagiro hariya kwa nyogokuru hariya kwa sogokuru niho hari imihezagiro bajya abantu musangira inzoga mu bisagara murasangira usibye na rimwe bacavuga ngo amahera yaguheranye ngo kaguma kishima na kare mugabo bibe musangiye n'icupa ry'ugwagwa acagenda guhezagiye ngo ntibona mwana ngo urahagira yuja niyuva ngo urahagira nka nimirima ngo urahagira abarerera abagenzi n'inoze byose aguhezagira ugaca wigira ufise n'ibicumuro byose arabikuraho ku mihezagiro yabibi urumva rero n'urugendo tugira mwihinduka twibaza rero yuko bizokunda